Ishese abavyeyi babarondereye yoba ariyo izobatunga muri kazoza. Ugasanga nk'umwana w'umuhungu abavyeyi baramurondereye kweri, baramwigishije, baraguze amamodoka, baraguze iki, ariko akazoheza mu mashure akaguma azi ko ya matungo zanzu za mpangu za mamodoka abavyeyi biwe bafise kari ivyo bizomutunga nawe muri kazoza kiwe. Ntiyibaze ko none ejo abavyeyi banje batakihari, ese umugisha wabo bafise ntuzohavujana nabo canke ho ni navyo tufatamwo nabi. Sishobore kumanaginga iyi richesse yabo, eske batakihari bino bintu nzobigumana. Kwiga naho ni vyiza ntibingana, usimpaka kandi ngo mu kwiga ngo urinde kuja muri Burundi Film Academy. Je kugira nje ahubwo yabaye twiyo ndose yo kugira ngo shobore kwinjira mu mwuga neza vyoroshe, kubera ko biragoye kugira ngo ushobore kwinjira mu mwuga donc udafise ahantu waciye. Swa turashaka guca ku mugenzi wawe akakwinjiza gashikira kuri tere cyangwa ugaca kuvyiga mu ico kigo. Rero kiga kigo je cambereye novuga ikiraro kugira ngo shike mu mwuga wanje. Hama kwiga navyo ni vyiza ahubwo n'abatariga bayige, ushobora kwiga kuri telefone. Ubu buhinga bwarateye imbere, ukaja kuri internet ukiga, ukaja kuri YouTube ukavyiga. Haga nta kintu na kimwe nasanze kuri internet udashaka kuhamenyera. Mu buzima bwanje ndakunda kuba concentré, nkafata umwanya wo kwandika no gusoma. Ivyo bintu birinda bikunda, kandi naho havuye ko numva ko ntangwe gukunda ibintu vya film. Film rije ndaziyandikira, hama ndafise uwunkosora, donc ushobora kuraba ati aha hindura canke hagira uku. Ko film ntushaka kuyandika urumwe ngo bikunde, utegerezwa kuba ufise uwundi muntu aza kuyisoma akabona ko ivyo wanditse bitumbereye. Hama nimba ari ukukosora ugakosora canke kugira ati ni sawa. Mu bisanzwe kandi s'abahungu gusa bandika film, n'abakobwa barazandika. Ide ya film itegerezwa kuba ubona nimba iyo ide yawe ishobora kwigisha umuntu, nimba idasambura, nimba yubaka. Mu gihe umaze kubona ko ari ide nziza, uca ufata umwanya ukayandika. Rero je birangora, ndaruha ndiko ndandika film, ndaruha vraiment. Ndamara nk'imisi nk'ibiri ngwaye umutwe, ariko ndatanguye kubimenyera. Iya kabiri yarangoye. Ya kabiri yarangoye. Ya mbere ntiyangoye cyane ko yari film yari maze imyaka 2 yanditswe. Umve nayanditse ntaraja no muri academy. Nayanditse atari umugambi fise wo kuzoyikoramo film, ahubwo mvuga ati je nzorondera umuntu asanzwe akora film ndayimuhe ayintangire ayikore. Rega si imisi yose umuntu akora film yanditse. Hari abantu bafise impano zo kwandika, avuga ati film ndashaka kuyandika nkayigurisha canke nkayitanga ku buntu, ababishoboye bakayikora. Kandi simpaka ngo ubu kina film ubu uri n'umwanditsi. Ushaka kuba ufise iyo mpano yo gukina, ufise impano yo guhayariza, ariko udafise impano yo kwandika. Rero uri umunyempano wo kwandika, urashaka guha abazi ibindi nabo bakayikora. Hello bakunzi ba Roy TV, ndabaramukije. Nizere ko mumeze neza, haba ari mu Burundi canke mu bihugu vyo hanze. Kuri micro muri kumwe na Benisu, kuri kamera ni Alfred. Turi mu kiganiro nawe bivuze kwiki, aho nama ndabazanira abatumire batandukanye, aho twama turabira hamwe ibintu bitari bike. Umunsi rero ufise umutumire mwiza cyane, umukobwa w'inzobe yambaye neza, azwi ku izina rya Yvette Diamant niyo kwizera. Numwigeme rero novuga ko asanzwe ari umukinyi wa filme, asanzwe yaranavyize, afise impamyabushobozi. Urumva ni igihangange kidasanzwe. Ariko imbere ko tuganira, imbere ko twinjira mu kiganiro, kandamusabe aramutse abakunzi ba Roy TV abidondora bihagije. Yvette turakwakiri. Murakoze cyane. Ndabaramukije abakunzi ba Roy TV, ndabagumbiriye cyane. Amazina nitwa Yvette niyo kwizera nkuko babivuze, hama irindi giyongera Diamant. Je nari nagibagiye ngera na Gasirino Diamant. Oya warivuze ni Diamant nyene ni prénom. Ni Yvette Diamant. Okay. Nkuko natanguye ndabibabwira rero n'umukobwa w'umukinyi wa filme, asanzwe arongoye company Blessing Movie Company. Okay. Ni company shasha rero aho haheze amezi 2 itanguye.
ariko ni company itanguye neza cyane, bafite amafilme menshi bamaze gushira habona, naho bamaze amezi 3 gusa bariko barakora. Rero novuga yuko ari umwigeme ariko arakora neza cyane. Ari nayo mpamvu no musi mwakiriye muri Roy TV uganga tubwire ubuzima bwa filme, atubwiye muri filme ngene biba bisanzwe bimeze. Akaba yasanzwe yaranavyigiye nabibabwiye, arafise impamya bushobozi, rero arafise amakuru menshi za kutubwira, arafise ibintu byinshi za kutuyagira. Benshi mutari muzi biri ndani ya filme, abantu benshi mubona filme iri kuri ekran yasohotse, nimba muzi ngo filme imeze gute, nimba muzi mbega filme irafise amategeko, mbega filme itegurwa gute. Ubu musi rero Yvette arahari ngo abitubwire. Yvette, filme irafise amategeko ayigenga canke n'ugupfa gukora amakora yariyo yose pempo turashirako hari cyo bitwaye bimeze gute? Kusanze baranavyigiye, babigishije ko filme itegurwa gute, babigishije ko bimeze gute. Woshobora kutubwira mu ncamake kugira ngo abakunzi ba filme n'abakunzi bawe bamenye ingene biba bisanzwe bitunganye? Murakoze cyane. Filme ubwa mbere bwo n'umwuga nk'ibindi vyose, umwuga wa sinema. Hama kira mwuga wose ufise amategeko awugenga, imba ari kubaka, imba ari ubuganga, imba ari uwundi mwuga, urafise amategeko awugenga. Rero na sinema irafise amategeko iwugenga. Hama ibintu byose sugufa kubikora. Oya, urafise ukuntu biba vyateguwe, haba mu kuva filme gitegurwa mu kwandika, haba mu guhera ku vyiyumviro. Kwanza imbere yuko filme ibaho harabaho ide, hama hakabaho kwandika, hama hakabaho gutegurwa igakosorwa, hama mukayipangira amasene n'amasekansi, hama mukaja kuri terrain mugakora, hama hakabasigaye kote technique. Mu bisanzwe ifise filme ifise uburyo butatu ikorwamwo. Hariho igihande ca mbere, hariho production, hariho post production, hariho na pre-production. Ivyo bihimba bitatu byose bitegerezwa kuba bihari kugira ngo filme ibeho. Arakoze cyane, arababwiye amategeko novuga ko yize, asanzwe bifitiye ubumenyi, yararose impamya bushobozi nabibabwiye. Ariko kandi hari ibintu rero dusha twibaza, dushaka duha umuco ubu mwanya ari ngaha. Yvette, hariguma hasohoka amafilme uko bukeye uko bwije, bisiga bisungwa n'umuziki. Umunsi harasohoka filme, ejo hagasohoka iyindi, ejo hagasohoka iyindi. Ni business ikomeye bimeze gute? Murunguka uharuye capital uba wakoresheje, kubera ndabona muri tournage vraiment bitwara amahera menshi, arabamo consommation atari make, ariko baguma bakora. Umunsi harasohoka filme, ejo hagasohoka iyindi, biba bimeze gute? Muronka amahera menshi canke woshobora kutubwira bimeze gute muri filme? Ko muguma musohora bimeze gute? Murakoze. Nkaje kora ko ndi namushasha. Ngira ntiharagira ko mbona ko iyo business iri rentable. Ariko kubera ko nakubwiye n'umwuga kandi umwuga ujamo ukunda. Yego rero hamwe nuko kubikunda umuntu aragira ko haje agakora. Hama filme nibyo zirakogwa zirasohoka. Sinzi nk'abakuru bacu ngira ngo barabibamwo umwimbu, natwe turizeye ko tuzobonamwo. Nivyo biratwara uburyo, ko nta kintu na kimwe cyokorwa ku buntu. Ariyo mpamvu nyene ari business urayishoramo amahera, hamukarindira intérêt soit intérêt ishobora kuza à moyen terme, canke kaza à long terme, canke kaza à court terme. Ariko ibi za filme nibaza ko atari intérêt iza à moyen terme canke à court terme, nibaza ko ari intérêt à long terme. Ushobora gukora imyaka n'imyaka tarabona umusaruro, ariko petit à petit warihanganye ugatinda ukabona ko hari ico bikuzaniye. Ko no muri Faransa aravuze ati pas d'intérêt pas d'action. Nibaza ko ata muntu yoja mu kintu abona ko citwa business, abona ko kataco bizomuzanira. Ariko Yvette, niba atari banga tukiri ngaho nyene, muramaze gushira filme ahabona La Jeunesse Perdue, muramaze gushira filme kandi icirore, aho hose mwagiye murakora nta nyungu murabona. Eske ikintu utakibona mwinyungu wokora ikiye jo kandi ukagisubira? Oya, nimba atari banga tubwira, hari yakarusho canke nakarimo? Je kuva aho ninjiriye mu mwuga maze gukora filme zitatu. Ya mbere yari La Jeunesse Perdue, yari full movie. Ya kabiri yitwa Derrière le nuage, nawe nyene yari full movie. Ya gatatu yitwa Icirore series, ni seri. Aho benshi bagiye baratubwira ati
muriko mukora amafilme maremare bivanye na connection canke n'akanya gato ziratugora guheza, baradusaba ko twobaha seri natwe twaravyumvise. Niyo rero icirore turiko turakora episode ya mbere twarayibahaye, iya kabiri irasohoka uyu munsi, sinzi aho ikiganiro kizosohokera ariko mu bisanzwe tuyitanga mardi mercredi kabiri mu ndwi. Rero mizo zose maze gukora nakubwiye ko projet ya filme ni iguhaye intérêt ngira ngo à long terme peut-être. Rero nibaza ko yo muri amezi ataheze katagihe kinini kirahera novuga ngo hoba hagira hagere ko ndonka inyungu, ahubwo ndacatanguye. Kuko bavuga yuko ni ugitangura ariko urije ko canke ejo uzoronka inyungu, ariko ibyo tukiri ngaho nyene uri kurakina film kusanzwe baranavyize mu gukina film, mbega haba ubushaka hanini gushiramwe impanuro, kwerekana impanuro kugira ngo abantu nibaraba filime yawe bazovuga ati ibi bintu mu buzima bisanzwe bihaba, ubu ukina kugira ngo wigisha abantu cyangwa ushira imbere business, biba bimeze gute? Mu bisanzwe umugabo wa filime nasanze ari ni art. Rero no uburyo bwo gushira habona message ubicishije mwiyoreresi yawe, haba hariho gutanga impanuro nkuko bivuze. Tuvuze ngo dushira imbere business hoho aya tuba turiko turigisha abantu ibintu bibaho mu buzima busanzwe, hari ivyo bibaza ko bitoba bihari kubera ko utarabibona, ariko filime nibaza ko ibigizwe n'ubuzima busanzwe, ibintu tuza turabona mu kibano mu gihugu. Tuba dushaka gutanga impanuro kugira message ishobore gushikira abantu benshi bashoboka, kuko nubwo wovuga ngo je nashaka guhanura umugenzi wanje ndabishishije nko mu telefona canke naho mu kumuha impanuro nyene, donc urumva bari umugenzi wanje, ariko ndabishije muri filime abantu benshi bashoboka baza kuyiraba, ababa bari mu Burundi canke hanze bashaka kumva ururimi nacishije mu iyo message yanje baraza kumva izo mpanuro. Nkiga jeunesse perdue cane twashaka gutanga impanuro ku bantu kuri generation y'abajene. Abajene usanga bifuza ko la richesse abavyeyi babarondereye yoba ariyo izobatunga muri kazoza, ugasanga nk'umwana w'umuhungu abavyeyi baramurondereye kweri, baramwigishije, baraguze amamodoka, baraguze iki, ariko akazoheza mu mashure akaguma azi ko ya matungo zanzu zampangu z'amamodoka abavyeyi biwe bafise kari ivyo bizomutunga nawe muri kazoza kiwe. Ntiyibaze ko none ejo abavyeyi banje batakihari, ese ko umugisha wabo bafise ntuzohavujana nabo canke ho ni navyo tufatamwo nabi, sishobore kumanaginga iyi richesse yabo. Eske batakihari bino bintu nzobigumana? Rega hariho kwisanga mu butunzi muri famille wanyu, ariko wakubwira ati turabiguhebeye bitogutunga ubuzima bwawe bwose, kwera iki ucutangura kubisesagura ntuzi ngene vyarondewe. Vyari kuba vyiza wewe nyene wirondereye gwawe, ego abavyeyi babaguhaye fondation kugira ngo uheraho nyene uhere kwiryo semo baguciriye nawe uduze n'inguvu zawe. Nisho twashatse kwigisha. Hama rya derrière ni waje nayo twisunze ibintu bibera mu ngo, abayiravye barabibonye, n'abatarayiraba bagende bayirabe kuri chaîne ya BMC. Ni filime nziza gose yigisha abato n'abakuze, cane ku bantu bubatse. Twagomvye gutanga impanuro kuri inabukwe n'umukazana n'ababersere, bagende bayirabe. Hama icirore nayo filime nziza gose, ego gose vraiment nziza. Iyo rero sinoyivuga ko vyinshi kuko urumvira categurwa, abaravye episode ya mbere barabibonye kandi baradushimiye cyane ko yari iryoshe. Hama episode ya kabiri rasohoka, babandanye bayikurikirana. Contenu du message twagomvye gutanga bazoyibona petit à petit ko zogendera bandanya. Murakoze. Urakoze cyane nawe Yvette, urakoze kudusigurira ry'amafilime atatu maze gushira habona. Uratubwiye kandi ko hanini mwagomvye kugira message, mwagomvye kugira inyigisho zigisha abantu benshi. Nanje nayiravye, ni filime imeze neza cyane, ni filime yigisha, ni filime indura abantu benshi. Donc ibintu mukina ni ibintu bisanzwe bihari no mu buzima busanzwe. Ariko tukiri ngaho nyene wambwiye ko wize muri Burundi Film Academy, uhaje wize amezi angahe? 3.
yize amezi 3 donc yaragize formation ariko ikibazo shaka kubaza mbega umuntu yagize formation yo gukina film hamwe n'umuntu atigeze avyiga ariko afise impano yo gukina nirihe tandukaniro riri hagati y'abo bantu babiri? Jeri baza ko atatandukaniro rihari kuko bose bahurira mu mwuga kandi bagahurira kuri tele. Gerageje kubisigura neza ni nka kuko usanga nk'abamaso par exemple umumaso arashaka kuba atize atagiye kuvyiga ku ishuri ariko akaba yo kubaka inzu meme na etage. None ruguru kera mu iyo myaka iheze abamaso usanga abantu bataciye ku ishuri ariko ugasanga pratiquement barabizi kandi batigeze biga ku ishuri. Kandi ugaje usanga umuntu yarose amahirwe yo kuja ku ishure ego yarize theory aragira na stage ariko hageze kaja kuri tele araza gukenera urya muntu azi pratique atigeze ahonyura ku ishure kuko vyanka bikunda umumaso ataciye ku ishure ariko azi pratique hari ivya kurusha wewe ufise theory. Navyo vyabaye kuri nategura film yanje ya mbere kuri tele narifashishije abantu bari basanzwe babimenyereye. Donc je nari sanzwe nzi theory ariko pratique urumva ntawe nari nzi ko nta experience nari ifise. Ndarabashimira abantu bafashije bakangira kati caha bigenda uku bipanga uku. Equipe twakoranye mwarakoze cyane mu bandanye mudushigikira. Ubundi bwo ntavyo nari kwishoboza. Urashaka kuba ego waraciye ku ishure formation waragize ariko burya n'ubumenyi do base baba baraguhaye ntibisigura ko vyose ubizi kandi n'ubu turaciga ivyo baduhaye ahubwo ni fondation kugira ngo natwe twige ibindi duhereye aho nyene kw'ivyo tuzi. Rero kuba waraciye kuvyiga n'utaciye kuvyiga ariko mwese mufise impano mumva mubikunda vyose ni sawa. Urakoze cyane Yvette tukiri ngaho nyene nigiki wo hanura abakinyi ba filime wo hanura bige canke bakina uko bavyumva donc berekana impano bigishe gusa nta bindi nta avantage ubona mu kwiga ubona gukina utavyize no kuba waravyize wo ku ruhande rwabona yuko bingana. Oya ntibingana kwiga naho ni vyiza ntibingana usimpaka kandi ngo mu kwiga ngo urinde kuja muri Burundi Film Academy je kugira nje ahubwo yabaye twiyo ndose yo kugira ngo shobore kwinjira mu mwuga neza vyoroshe kwera ko biragoye kugira ngo ushobore kwinjira mu mwuga donc udafise ahantu waciye swa turashaka guca ku mugenzi wawe akakwinjiza gashikira kuri tere cyangwa ugaca kuvyiga mu ico kigo. Rero kiga kigo je cambereye novuga ikiraro kugira ngo shike mu mwuga wanje hama kwiga navyo ni vyiza ahubwo n'abatariga bayige ushobora kwiga kuri telefone ubu buhinga bwarateye imbere ukaja kuri internet ukiga ukaja kuri YouTube ukavyiga haga nta kintu nakimwe nasanze kuri internet udashaka kuhamenyera meme nabo wumva ngo bize ntibize vyose babandanye biga ubandanye ujange kuri internet ubaze ngene bakora realisation ya film ubaze ngene bandika script ubaze ngene ushobora gupanga scene sequence ivyo vyose biragufasha mu mwuga wawe. Ego urakoze cyane hama muri tournage donc muri ko murategura film nize ntambamye mukunda guhura nazo canke vyose kuri wowe bigenda neza nahari ugitangura nta kibazo na kimwe urahura naco byose usanga ari sawa film yawe ko wayipanze amasaha wateguye kwimara n'imiso wateguye kuzosokera byose bigenda neza. Oya ntibigenda neza kuko hari des imprévus usanga za ngene utaziteguye nkurashaka kugenda kuri tele gasanga nk'umukinyi yagize ikibazo ntiyatonze canke yanacerewe mwari gutangura saa 2 mugatangura saa 4 cyangwa ugasanga amatara aracikaguritse ntabonetse neza izo zose ni intambamye canke ugapanga ati filime yanje shaka kizosohoka la semaine prochaine ntispigisohotse bivanye na equipe technique ibi biri kirayitegura ugasanga nk'ubu mu monteur yagize ikibazo canke naho amuyaga nkuba urabuze ugashaka nko kurara murayimonta urumva muzi ko muyitanga bukeye ntibikunde urumva ibintu vy'ubuhinga biragoye ariko nyene hamwe n'Imana bigatinda bikagenda neza. Zose n'intambamye muhura nazo nibibazo ugenda uhura navyo ariko nyene urumva urakomeye urashikana uvuga ati je naho nobura nibimeze gute niyangaje ndahagurutse na company yanje sisubira inyuma ngiye gukora ibintu bigaragara naho nzobura nibazo bimeze gute witeguye gute wibona he mu myaka iza ushaka kuzokina filime hamwe usigaye tubona abafani bakina mu Congereza nawe bimeze gute upanga ko mu myaka nk'itanu iri imbere filime yawe uzo bimeze gute namabye ari wowe uyiserukira ari wowe urongoye company yawe bimeze gute?
mu bisanzwe umuntu wese iyo ariko arakora ikintu aba ariko aragikora afise intego agomba gushikako afise na destination donc jewe aho nibona muri kazoza ndifuza kwanza ko filme dukora mu Burundi en général zishobora kurenga uburundi n'u Rwanda. Baraviniga filme yabo narayikunze gose, ndibaza ko wanabonye yuko yanaduza cyane iranakundwa. Rero ntibisigura ko abarundi nimba turi mu Burundi twumva ikirundi n'izindi ndimi barazumva, ahubwo gusa ni twebwe bo kuzibaha, bo kubaha izo filme ziri mu zindi ndimi noneho zikajabuka no hanze. Nimba ari icongereza bashaka gucumva bakacumva, nimba ari igifaransa bakayiraba. Komaze kubona hari nk'abantu badukurikirana bari hanze bakaraba gusa ngene tubomboranya iminwa kubera ko ntibazi kirundi. Habwo no wazanye ga innovation yo kugira menganisation kay ga filme ni yande gabash ga motipe w'ingozi etwa Joachim dana mukeza vraiment mari maheza agire hamabandanye natwe muri BMC petit à petit tuzogana turameriora nta uvuka rimwe ngo aca yuzura ingobyi niko babivuga petit à petit natwe tuzogira igihe dukore turafise projet yo gukora filme mu gifaransa ariko sinashaka kumenya igihe ntiharagera mugabo hageze tuzobibamenyesha umva nta woguma aho nyene umusanzu umuntu akora ikintu kugira atere imbere ego. Tuvuze Burundi Movie Company twumva Ivete twumva BMC mbega BMC ni Ivete wenyene canke arafise abandi bari kumwe bimeze gute? Uri wenyene muri company yawe ukorana nabande ni bande bagufasha mu mugongo bimeze gute? Oya BMC si Ivete gusa nababwiye ko ntobishobora ndi jenyene. Ego irafise abayirongoye, irafise management, irafise n'abandi bakinyi dufatanije urwo rugamba. Nibaza ko nabo ngira hanyuma muzo batumira bakaza bakavyivugira. Murakoze. Urakoze cyane Ivete, tugushimire cyane ku buzima bwa film tubwiye. Ikinjoye cyane nuko usazora navyigiye, uraza amategeko, uraza film ngene bisanzwe bimeze. Si vyabose ubunya abantu two turabona bakunda kubikora bandika amafilme besha barabahungu. Mbega wowe filme yawe ni wowe yiyandikira, ni wowe ninde akwandikira film? Mu bisanzwe jewe ibintu vyo kwandika sanzwe ndabikunda. Uretse gusa ko ubu nandika filme narigeze no kuba nandika ibindi atari filme donc inkuru kuva niga primaire secondaire. Je mu buzima bwanje ndakunda kuba concentré nkafata umwanya wo kwandika no wo gusoma. Ivyo bintu biri ndabikunda kandi naho havuye ko numva ko ntangwe gukunda ibintu vya filme. Filme rije ndaziyandikira hama ndafise uwunkosora donc ushobora kuraba ati aha hindura canke hagira uku. Filme ntushaka kuyandika umwe ngo bikunde, tegeza ko ufise uwundi muntu aza kuyisoma akabona ko ivyo wanditse bitumbereye. Hama nimba ari ukukosora ugakosora cyangwa kugura ati ni sawa. Mu bisanzwe kandi se abahungu gusa bandika filme n'abakobwa barazandika. Uri kurandika naho nta ntambamye urukunda gura nazo ko mpora mbona abantu benshi bandika filme bararara kwijoro bakandika ibi bakabisubiramwo ide ikaza agasubira agahindura akandika iyindi. Wowe biba bimeze gute? Nta kibazo na kimwe ukunda gura naco? Jere iyo hageze kwandika ndaruha gose mu bwonko. Uvuga nakubwiye ko bisaba concentration, birasaba milieu favorable uba wicayemwo ata wundi muntu muri kumwe kugira ngo nta kuderange. Biragusaba ko ushobora kuvyuka nyine iryo joro kuko niho ubwonko buba buri à l'état normal. Donc nta buruhu bufise dufata nka 11 z'igitondo canke saa 10 saa 9. Je nkunda kuvyuka saa 10 banaryamye naruhutse hama kandi haba hatuje. Iyo ofisi yo ide rero nkavyuka nkandika ariko bitabuze yuko ushobora kuyandika nkaca ndayisubiramwo gushasha nkabifuta nkatangura rero bishasha nyene kubera ko hari gihe wandika ugasora ukaja ngaho ugasoma ukiyumvira bino bintu eske inkuru nanditse kumenga ntitomoye neza. Haba tayide ufise mu bisanzwe kwandika bitangurana na ide kandi ide nayo ni ikintu ntugiforcinga. Ide ni ikintu ushobora kuba uriko uranatembera no mwibarabara canke uri kumwe n'abandi bantu canke uri ahandi hantu ukumva ide iraje. Sinzi ko nawe bigushikira ukaba uri ahantu kumva hari ikintu kije muri wewe nka inspiration nka
sizo ku kintu nyene kikuzamo kumva nyene wo eske notanga inkuru kwiki kintu iyo ide rero maze kubona ko ikenewe kwanza sama ide yose yamakenewe ide ya film itegerezwa kuba ubona nimba iyo ide yawe ishobora kwigisha umuntu nimba idasambura nimba yubaka mu gihe umaze kubona ko ari ide nziza uca ufata umwanya ukayandika rero je birangora ndaruha ndiko ndandika film ndaruha vraiment ndamara nk'imisi nk'ibiri ngwaye umutwe ariko mudatanguye kubimenyera iya kabiri yarangoye ya kabiri yarangoye ya mbere ntiyangoye cyane ko yari filme yari maze imyaka 2 yanditswe umve nayanditse ntaraja no muri academy nayanditse atari umugambi fise wo kuzoyikoramo film ahubwo mvuga ati je nzorondera umuntu asanzwe akora film ndayimuhe ayintangire ayikore rega simisi yose umuntu akora film yanditse hari abantu bafise impano zo kwandika avuga ati film ndashaka kuyandika nkayigurisha cyane nkayitanga ku buntu ababishoboye bakayikora kandi simpaka ngo ubu kina film uburi n'umwanditsi ushaka kuba ufise iyo mpano yo gukina ufise impano yo guhayariza ariko udafise impano yo kwandika rero uri umunyempano wo kwandika urashaka guha abazi ibindi nabo bakayikora rero ico gikora ko nabona tatuyo nimwe fise yo kwinjira muri cinema navuga ati iyi nkuru sinzopfa ntayikoze sinzopfa itagiye habona ngo yigishe abandi ariko maze kuronka amahirwe nashe ndayidevelopa ndayikoramo film wavuze kuri kurandika urarondera umuntu agukosora mbega ico gihe umuntu agukosora hari igihe n'umwigisha ariko arakosora avuga ati uno mwana nawe arandenze ibintu yavyimvire gute naho araguha courage canke urusanga hafi byose yabikosora ubwiye subiramwe bimeze gute urusanga bimeze gute je mu bisanzwe umuntu ankosora ahora rimwe na rimwe 60% asanga nabitoye akambwira ati hari n'igihe nk'icirore aho ngejeje nandika sindayiheza aho ngejeje nandika vraiment yarambwiye ati wagerageje kubera ko naje prise nandika prise ngira experience mu kwandika iya kabiri yarangoye mugabo iyi cirore rikiranyorohera pole mugabo isteriragoye kwandika kora ko ni inkuru imara igihe kirekire uri kurakora bisaba rero kwitonda ubanza urabe kwanza abariko barayiraba eske bayakiriye gute birakenewe ko mbandanya ndayandika uku canke mpinyanyure hehe ça dépend na commentaire ça dépend naba ningene bayakiriye urashana guhindura mbe musanze batayakiriye neza ukavuga ati reka ndabikuntu mpinyanyura nkawe nk'umunyamwuga ubusanzwe ushobora kubona ahantu vyapfiriye aho kwameliora naho woshiramo ingufu ku ruhande rw'wanyu rero mukorera ku bafana donc abafana bayikunze murashobora kubandanya batayikunze naho muca mumenye ingene muhindura mu bisanzwe ibintu vyose niyo baba uri umudandaza uramutse ubona produit yawe batariko bayakira neza nimba waranguye itomate ukabona iyo karite ya tomate waranguye ntimeze neza urashaka guhindura ugiye usubiye kurangura ukavuga ati reka ndabarangurira ikarite kuko ariyo nabonye bakunda rero bagena n'ababosi bacu ababikurikirana nibo turonderera nibo duhereza ibintu mva nta kuntu nakumoga umubaha ibintu batakunze kandi aribo babigura cugerageza guhindura tugushimire cyane rero Yvette turumva ko uri umukobwa udasanzwe ufise impano nyinshi kuba umwanditsi ukongera ukaba n'umukinyi wa film ni ibikorwa bitoroshe kuko mparabona abanditsi bararuha kandi n'abakinyi ba filme bararuha ariko wowe ubwawe urambwiye kubikora byose kuba umwanditsi ukongera umukinyi wa filme ni ibikorwa bidasanzwe sabe rero abakunzi ba Roy TV mumushigikire umukobwa murumva ko ari umunyempano ni umukobwa adasanzwe ni umukobwa ariko arabikora neza cyane amaze amezi 2 gusa ari mu gikorwa ariko nyene ubwo baravuga yuko amaze kubona umusaruro rero umuntu atarakurikira filme Icirore uno musi murumva ko iza gusohoka mubandanye muyikurikira mumushigikira mumuteza imbere umukobwa wacu abandanye garagaza izo mpano ziwe ndabashimiye namwe abakunzi ba Roy TV mwakoze kudukurikirana abataragira subscribe mugire subscribe mubandanye mukurikirana ibiganiro vya Roy TV amakuru mashasha yizewe au revoir.